tuvuge diabete yo gusambana none wowe uri umuhungu ugasanga umukobwa bimukorenza akaryohera atageza gufatwa na diabete kandi diabete ivyukira kuri wo muhungu kabla sija famille Melissa ningari kiwote fisi ibihimba vyose naremanywe muzonsanga nzoyagira cishaka uya muhungu tugenda mwibarabara tukagenda jana inzara ati ule ni mwana ume vraiment shi anitembe nao mimi mwenyewe mnene wewe mzee mzima tumbo atutawezana akuti kwanza ni muone imufashe umuhungu ntumucika acha bro we ya radije kumusinagize mariage andi nzozunguruka kinama namaguru ni mu rushungi mwe batumingwa nimwe muzohura nibibazo esugi bite mamamuka ndivage mkorogo anakuwa na gharama tena mimi yangu sio ya kipole pole papa oho andi chupa liratobotse arariho mereka sha jebwa njeje nyine simbona wo mpindura atari imana yo mwijo STV every story matters. Bakunzi ba STV muraho mumeze bien reka dukengurukire ni imana yonyene imwe rudende tuyishimire yo yadushoboje kuduha iki umunsi kandi uyu munsi iduhereza ingufu n'ishaka n'ubwenge byo gushobora gushika ku matere kugira ngo turazanire ibimeze neza turashimiye kandi n'umuntu wese adukurikirana umuntu wese notification ishikira agaheza kugurura agakurikirana ibintu byacu ushobora kuba wahaye link n'umuryango canke n'umugenzi canke n'inshuti yawe ariko nawe hereza abandi kugira ngo ibintu bibashe kugenda fresh jewe ni wa musore wanyu muranzi ariko yari ku ruhande wanje kuri kamera kuri ekra murabona neza no mwigeme azwi kuzina rya Melissa muramuzi iyi ni andisho yono musi imeze gute urahawe ikaze kandi kuri STV ariko kandi reka tukuramutse wowe nyene uriko radukirana tunagushimira mu kudushikira kwawe ayo kandi turamusa no turi kumwe Mrs Mabaju yitwa Actrosi canke Melissa ni sawa meze neza ndashima urashima okay akayabago ndakama none yandi wowe umuzo uransangano yicariye sinaraguhamagaye tugene ipimira uranga kuyapa twende anzureke kamera umva kwanza hari iki tutaravugana hari ikibazo cyanyuma ntarakubaza icara kwanza ntaze kwicara aha jemva nganda kujanye ngendere acha kwanza murofa ngoya ngoya kwanza okay reka basezera abakunzi base cyo tugenda uzomuza mpamagare turabo Nchumu arbitre. Ndabi byo mugira. We arbitre turande ko uraba habaye amakosa. Je sinzi kubimenya. Zabe nabizi neza wowe umva noca ngira. Mbe andi wowe ntavyo urakora n'umunsi no. Ntavyo urakora n'umunsi no. Wewe warabikoze. Jewe neno vyara gute tavyo ndakora gandi. Turabifoto ntitwereka ko wabikoze. Aho simvise amafoto ahubwo. Ya mu mutwe w'umuntu mimari w'umuntu bashama USB bakavoma ibiriyo no guha muri flash wagenda ukirabe hajya guyawe y'abahungu n'abahungu bameze gute akunda umuhungu ampumwanya kwanza igihe cyose mushakiye esugi bite abakobwa bambara impuzu ngufi kuri wowe bavuga kwiki canke uvyakira gute petezi nawe arazambara sinzi ariko nta no munsi bise ni jipi imwe jewe Melissa amara amakabutura amapataro nye ariko ni bibi oya urumva Melissa afise ivyo akunda Nigasha wifitiye amaguru meza imana guheza gije urashira hejuru bakereka narigeze ko ndamufise akanege kwambara ubutura bugufi nganje ziko ndi ntagondwa nta muduguru hejuru ya Actrosi nambara ivyo nkeneye nta guhena kubera umukobwa aryoha henya ari muri babiri naho tuje guhena uri mu bantu ngusanga ufise utuguru twakubiswe n'izuba ryo muci usanga twambara impini warisize mukorogo wafashe hamwe maso maguru mu ntege niyagize afata reka sha nabona urisiga mukorogo sikira mama mkanje mkorogo anakuwa na gharama tena mimi yangu sio ya kipole pole papa mkorogo ya bei papa yangapi baba koma ukitaka tembea mimi Actrosi ni gharama jamine essence ana Actrosi kwa mizigo na bebaga ninafikiri essence ni beaucoup jamine essence kwenye bei acha sha andi ona shandi andi vraiment ona andi ugenda no mu papa kuze mutama abantu baba papa bakuze nyene ba sugar daddy oya barana kuronde none bareka kwiboma urabanki vraiment je mu sugar daddy wapi cishaka uya muhungu tugenda mwibarabara tukagenda jana inzara ati ule ni mwana ume vraiment
Shi anitembe nao. Mimi mwenyewe mnene. Wewe mzee mzima wa tumbo. Hatutawezana. Diabete yo gusambana ni ya. Diabete wanema ngaro diabete yo gusambana. Kesha bashuga dadi barayifise. Yagute biba bimeze gute? Muga diabete yo gusambana. None wowe uri umuhungu ugasanga umukobwa bimukorenza akaryohera. Atageza gufatwa na diabete kandi diabete ivyukira kuri wo muhungu. Ayimufasha ikimufata gute? Iyo diabete imufashe wo muhungu ntumucika. Haje diabete nzimvyukira kuri wewe yandi. Nukuri turiruka n'amaguru agasha. Tugarukira muri desert je nawe. Ukorera umuti. None nka jewe nubwoza naba igipolisi ntiwondo. Nunaniranye andabura duntemberere muhira. Uradashaka. Reka uburo dakwe. Reka kandi uracari isugi. Oya. Je byo sivyo ndimwo. Urumvirize. Oya reka. Acha bro we. Naye bagifindi. Je ndabwiye kintu je ndafise kwanza isoni. Urumva cya kabiri bon. Ndamaramara. Kumaramara nta utamaramara kandi utagize utamaramara buru. Nkore ko urumva imbere kamego umva ingene kirunguru. Urabone bikurane. Ncenge wewe nturi Cyenda umuhungu vraiment. Mbo dukorero blague mbarira ikintu waje kungenda ko ndakuza urunyarusaku umwe akarivye. Uruje kundaba sinzi wafise ibintu byo kuramba. Mwebwe abakobwa mwibaza ko abahungu babakundira ibiki cyane cyane. Udafise ijya boro umuhungu za kurondera kwiki. Kundane bisanzwe. Ama projet muca musaba isoko yo kubaka ibarabara. Icabere umuhungu akikudraga ukamwemera muri nisomera bakusava ibyampampa. Ompompo. Ibyampampa unamupa. Mikubuza. Ukimuima mfajio. Shia. Anakutoka kimya. None ntawe je dore ko hari abantu barindira tuzogire mariage kwa. Abo bahungu je akabari ubakunzi bandi bose. Je nukuri nimero ndazihandi. Nzomusororera. Wewe wemera ko atamuhungu numwe yogira. Umutwa bienve wewe. Kubakobwa yiva inyuma. Numujeri wa Actrosi. Bienvenue. Avuze ngo iki yavuze? Ukunda abakobwa kubi. Bienve haririye wewe. Bienve tuvugane mukuri ko ari umukobwa. Ndakoresha tuvugane ukuri. Umukobwa wa Drago kamara in semene yose. Arambesheye dawa twe siri miti. Semene yose tarakibuza. Naragusabye kandi. None ari ni semene tarakimusaba wewe. We naragusabye. Nigiki kivuge. Hose wakivuze. Bienve. Ambeshere je ndumukirisitu Birabisugi gusa birabisugi. Abonye rero ingorane yawe wewe. Bienve wewe turasubira man. Turahurira kuri dineris kwabare ku mugoroba. Turahura kuri dineris undondere. Ya nanze ngo ubunyene. Ku mugoroba. Akorone. Ufise amafaranga. Ona. Ari mu diaspora tuza kumena amaso uyu munsi. Mu diaspora ku mugoroba. Okay. Nzi nambaye gute. Diaspora muri Kongo nani ngora mu diaspora. Abona wa escrow. Abo muri Kongo. Kongo nani ngora mu diaspora. No, muri Kongo ko mutabemera. We je ndabemera. Bakule kwetu ngambo. Atoka na mu diaspora. Tareza. Bana dolale. Dolale. Shie tuko na dolale shie. Kule shie bote. Ngomani bako na dolale. Kwanza chakwa bafise ingeso umukongomani ageze mu Barundi shaka kuzuza imeza gaya abantu nato turababona ko gaba Barundi turizye mamukora umuti gose mukazini wiroze gusakaza kundondera umukongomani unasikia mimi dada niko diaspora natoka kule kwetu Kongo ndakurindira nigishikana ningakurindira fresh bitu ataka ile kabira yawe upe tuleta Abakongomani hapa. Ugakora umuti. Sasa. None abarundi bo nibo batayafise. Abarundi kuri turakenya wo nka Serbia yatumaze. Serbia yatwambuye isha. Ubu bakobwa turakenya. Serbia yatumariye kabanu. Ndafise nk'abantu barabancura bashika senkana. Baragiye bundakenyisha handi. None ikibazo ni kimwe ajya amahera bagendako samahera. Wewe umva bakenya. Amatongo bakubashira kuri kuchamuna. Mwende muishi. Mimi niko tu hapa mtanikutana hapa. Nabangoe mwene mutumike huko. Ku telefone ndakuposti.
lakini ewa nakusubiri. Kabla sijafa mimi Melissa, ningariki wote. Fishi bimba vyose naremanywe. Muzonsanga nzoyagera. Ega barakumva hari abo batazoyaguha. Banyumve bareke. Unihazobura kwega kimugarukane kwa Melissa. Uwicaranye na Melissa namuheba. Kwa Actrosi ni so. Uwicaranye sinakubwiwa. Umwicaranye ntaguhe. Rero wewe nimufise umuntu w'ubwenge. Koresha ubwenge kamvije mushatse kukubwira. Uwicaranye nawe ntaheba. Meba. Rero warahezagiwe n'igisusu kirahari. Ndagikuye he? Ko nice mu karto y'umunyu. Oya ereka kamera. Oya nice muri karto y'umunyu. Turajya sho. Nuko abafana nibo bavuga ko gihari cyane ko ataco. Jewe yandi nukuri ko imana nice mu karto y'umunyu. Wewe ni wantwaye ku nguvu nawe nje okay yego tuce tugenda. Uravyemera? Uravyemera? Yego. Nkamfatire kwibutura. Ntiwiruke. Narakuranga. Manze wicare kwandi ukora ikiganiro ndakwereka. Okay. Oya dwacemwo basi kimya tuzi. Ndakwereka we rindira. Je nice muri karto y'umunyu mwana wo. Warumye inyuma. Reka. Ariko ndakubaze. N'iryari we wumva ko wogabanya ivyo bintu gakizuka ukegera Imana. Yeke njose no muhamagaro. Ntirahamagara rero. Je musi nahamagawe ngenzo guhamagara ngiye kuri Eglise Dimanche. Ariko apara kugenda rimwe. Kandi agenda ufise intumbero ni sawa. Yego. Ariko kandi ikindi kintu Melissa urabona Kandi je sindi umwana mubi. Bose ndabizi cyane ariko iconzi ebana. Byo vuga birateye ubwoba. Gusa birateye ubwoba. Homwe je mvuga. Ubu harabuze ababipratikira mu cyumba. Ariko ntaco. Ikibazo ni kimwe. Urafise abana bariko barakura. Wakira guta wiyumvira utegurira guta abana bawe mbe nibakura bakubona ukunyene umeze ukazugumuko bazogufata gute abana biwanje sha je bwanje nyine simbona wo mpindura atari Imana yo mwijuru waravuze guteka nimba ari potage baranyirukanye no kukabari bose yanyinya akabari ko yanyirukanye abwo mumigishiza akabari gashasha none ubayeho gute muri no mizi ngaho udakora ndawe ko nkenye ndakugeje niyo Silbe wanza akayugara nk'imyaka 2 ayugaye Imana ishimwe urabona none wewe egabagiye yagiye kurondera inoti bazirondera bazozima ko gashaka zocabona wa kabila wa Amerika no WhatsApp office yaguha gute urabona aka bisumba gutira akanyena aga telefone kakarakati gusa nikeza gwe kangabiri ndahugabira ndaguhe 10 oya 15 oya he waka ndaguhe 20 aka nukuri kimana bwo mpave nta notora nakaguze 12 akaze 12 me ugakora madiri yose akanyene kweli Yes ini andisho muri kumwe na wa musore wanyu wawo ni nyina bikora neza canke se ababona ko ndabikora nabi barafise kuja muri comment akavuga ati no ubikora nabi nkaca mbaza ati mbega nkora nabi gute nkaca niga ku nabi wowe ubona tukiga mbe twokora gute kugira ngo ibintu bigende fresh ariko abadukunda n'abadushimira nababona ko dukora vyiza twe tubananya kubashimira cyane tubibutsa yuko n'umunsi nonyerera gatoya utokwibagira kuvuga ati bwana andi byagenze uko c'est pas bien nanje nkavuga ati ndaje kugenda bigenze neza uyu ni Actrosi Mary cyangwa Melissa umumama w'abana babiri umumama Yiyemera neza yuko avuga kandi adatinya kuvuga ngo ariko ngo arabatavuga ariko bapratikira mu vyumba birashika ukimva kuzogira mariage ho njewe ndashika apara gushika ndavyiteze kwande nuko ntawe mvise original vuga ko turakweka mukwegana n'aba pirate gusa je ndabara hari aba pirate nyene bashaka ama prof nkababona amatukirukana nabo toga profitana moya piga hivi na yana piga hivi sasa utaprofa nuzo ega bisaba wihagarare kuvuga ati Jesse nkene wa prof nkene wa mariage kandi wa mariage re bisaba umwimi ibintu nene ega subugoro bwo gumanda guhonja oya subugo uhonja rimwe gusa ubwiki umuhonja rimwe gusa sindori ko bya diaspora ba Congo ma profit urazi nk'ubotega bagenda gize konje ubusu twa ndahe bishego ndahe ariko baradukurikirana nivugiye gusa gusa urakwiye kuyumvira mariage bazi ngene Dori tafti uraje kumusinagize mariage andi nzozunguruka kinama n'amaguru ni mu rushungi mwe batumingwa nimwe muzohura nibibazo urafise neza indodo kuzoyigira nyene eka bahungu twarago ibintu kuvugira nga nyene ariko ko yera abantu leguso mpara zohura
na puringi wanje nanje Actrosi ndi puringi winda oya ngene winda jeshia na muhungu winda nkene ukunda bato bato oya nakamishe naragahevye sinkene sinkunda abahungu bato basi nka kabiri kanje ni sawa oya we nabyo gukora nako niwo nkurayo wandi wewe niwo nkurayo frame ngoya kwanza batumarize yes bakuzi ba STV turabakunda cyane kandi turazi ko mudukunda turamukunda na Melissa Mrs Show iyi ni andi show imapira abonetse muhungu imapira abonetse bayire merci beaucoup urancika none utansigiye n'akantu kamwe oya reka ngene nizanza mu umise kamwe bumva ibindi none wavyo umuntu aza kumvira ibindi nawe n'umukinyi n'umujoye vugisha kuri revyo waruvuze tugende cyane tugende be kukomeye komashe reka tugende cyane ngiye gukora ikiganiro ngahibe urazi ndabwira ikintu kimwe sivyo genda ndumufana wawe umufana wanje nani ndagufana kubi hama Jesse ndumukinyi kandi cyane ndigeno mbwira abafana biwanje bose bo bari babiri cyangwa ari batatu oge ko ndabakunda baravyumva babwire ko ndabakunda gose bagucorere bancoreresha ngene sensa kuri mikashi yanje sensa ni make saba mahera bone ndabareka turakenye mu Burundi mvuga dimi na nani wasa kunko igari mwabiburaya iburaya ha abiburaya bafisa mahera bakule kwa tu Kongo abakongomani bagona pesa kandi abakongomani barakundana cyane warubizi unafuna sikia Kongole tu mu batu ba Burundi c'est niko diaspora babuvira aki Serbi ba diaspora Serbi munzi sitaki mie ba étranger sitaki unataka bani Barundi ataka bale bako nationalité ya Bulaya habona bazungu jewe umurundi arashaka reka kundraga jeri shakiro hanze bazungu muzovuga mu Cyongereza birakunda ndani n'igifaransa n'iconze nakomba tuce tukivugana sanze bye uyemerera ko ata n'icongereza gikewe birabe ko je ntakwishura how are you my friend ngira gikuru barivuga yo fresh lakini no kwinda kuvyumvira baye byinshi ndazi kuvyumva yamba yatumeze gute mugenzi gusa rero wandi ndashimye ku mwanya wataye ukaza kumviriza uburofa kuri jewe yes merci beaucoup natwe turagushimiye uko nyene uvyumva usubiye kugaruka kunsa ngaho nicaye ubu garutse zonsange muhiri wacu iyi ni andisho yayi wacu uraha mara ku mugongo kwanza tuje tugenda cha tugenda ha tanga microphone tega kwanza banza numve ko woshobora kunerura no Actrosi oya oya kwanza umviriza kwanza oya ndagupiga ngumi acha borofa ndo ntwara ku mugongo merci beaucoup STV this is STV STV, every story matters.